mu nama ya bose yo kw'igenekerezo rya 11 mu Myandagaro no mwaka yari irongowe na Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rigenga gukoresha neza amasoko ntanganguvu aturuka ku butare bwa Uranium. Projet de loi relative à l'utilisation pacifique à la sureté et à la sécurité de l'énergie nucléaire et aux rayonnements ionisants. Umushikiranganji butare n'agataka Ibrahim UWIZEYE niwe yari yarungitswe na Reta kugira ngo atange umuco ku bijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa. Zimwe mu nsiguro yatanze, Umushikiranganji Ibrahim UWIZEYE yameshe ko iyo nteguro imaze kuba itegeko izotuma hashingwa urwego rugenzura ubumara buri mu bikoresho bikozwe mu butare bwa Uranium, hakazoboneka umuyagankuba mwinshi n'ubuhinga bwo gupima no kuvura ingwara ya kanseri. Mu bibazo abakenguzamateka bashikirije umushikiranganji w'ubutare n'agataka harimo gushaka kumenya ko Reta ifise ibikoresho bikwiye izoronsa urwego ruzogenzura ibintu bikozwe mu butare bwa Uranium n'ibindi. Jewe n'amakenga afise agomba kubaza umushikiranganji nivyo iri tegeko niryemezwa iyi autorité de radio protection et de sécurité nucléaire du Burundi izobije hageze nkuko yabivuze usanga hari amapareye ari mu bitaro canke uzini ntuzi usanga yaje atabaye contrôler neza kubera ivyo abakoresha. Rero amakenga agomba gutura umushikiranganji eske bariteguye kuzoba bafise amalogiciel akwiye kugira ngo iyo autorité izoshobore komoroga ayo mapareye babonye yuko neza na neza baje gukoresha ibintu bitonona ubuzima bw'abantu, kuko tugiye kuraba nka za ARCT usanga kenshi ngira atari ubuye boba baronse amahera kwingira kuzogura ama appareil y'ukomoroga ama motorora nibiki najya ama motorora dukoresha haje usanga harimwo ama systeme tutazi ushobora gusanga aba ari visible ku buzima bw'abene gihugu. Rero nico nashaka kubaza nayo makenga yuko nifuza yuko iyi autorité yoba dote ni na logiciel zigezweho, kuko aba bazungu hari gihe usanga baturungikira ibintu iwabo mugabo byapfuye ku isoko kuva kera. Bobo la technologie uko yavansa ivyo bahevye nivyo usanga bacarungika ino muri Afrika ugasanga biriko bironona ubuzima bw'abene gihugu. Umushikiranganji Ibrahim UWIZEYE yaratanze inyishu ku bibazo by'abakenguzamateka. Amakenga abaza ko hariho n'ibikoresho twaba dufise juste pour gucungera tuvugana nabo ko dufise usieja mu nama yuko n'uburyo buduha uko babona natwe ntambwe dufise yuko itegeko rihari autorité hari ko nta n'ubose ibikoresho atagira n'uwo ariha dita hari ibikoresho twe twaronse umushikiranganji cyane muri office ya UBM ngabo ifo d'abord kumenya kubikoresha kimwe hanyuma kandi tugasaba n'ibigezweho. Rero kugira ugire na payo gusaba nuko kame mu office omwe na equipe igira gute iri bugufashe pour le contrôle, kuko hari nibiza tutabisavye tubigura kubera akamaro kavyo sike bibari bizima bibari bishasha quel degré y'ukuntu byoshobora kuba bindosif. Faudrait qu'il y ait une équipe au moins qui est là. Hanyuma au fur et à mesure ibikoresho bizoboneka byaba ivyo baduha byaba ivyo twigurira amikoro abonetse. Niyo mpamvu novuga nti igikuru nuko dushiraho ubwo tegeko rekemega hama tugashiraho n'ubwego hama tugaca twavansa yo gusaba ibikurikira ngo nta n'uruvugiro tworonka matere logiciel sinotuma uja gusieja menga nubazoja mu kucenda tigendo dusabire te agati mbe uzocubishira he kibazo hama ibintu byo guhangana buri munsi n'ubuzima bwa misi yose bwo turabe ko igihugu cyacu cyo gitera imbere. Umushikiranganji w'ubutare n'agataka arangije gutanga inyishu ku bibazo abakenguzamateka baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.